Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cane kwa biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nka politike umutekano ubutungane ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu. Benshi baribuka ko bimwe mu vyaha vyo babipfungiwe General de Brigade Bertin Gahungu harimwo ico gutuka umukuru w'igihugu, ariko mu babikurikiranira hafi bakavuga yuko uyu General de Brigade Bertin Gahungu afise amabanga menshi cyane yoba yaragiye gushira habona y'ingene bamwe mu bategetsi bahambaye ndetse bo mu nzego za politike ndetse n'izumutekano bagiye baricwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ivyinshi vyagiye biraba ariwe ajejwe iperereza mu gihugu hagati uwo bita DDI. Nkuko twabibagejeje ko imbere ko tubageza ko iyi nkuru mu buryo burambuye, reka tugaruke ku vyagiye biravugwa mu minsi iheze. Benshi baribuka ko haba isakwa ridasanzwe ku rugo rwa General Bertin Gahungu mu Carama, aho bagiye gusaka barondera imashini yiwe nyabwonko ordinateur. Amakuru ahari akavuga yuko iyi mashini ariyo irimwe amadosiye menshi agiye ahambaye cyane y'ingene namwe mu bategetsi bagiye baricwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, abandi bakanyagwa ivyabo, kuko uyu vyinshi vyakogwa ari bajejwe iperereza. Sivyo gusa kandi kuko amakuru ahari yibanga akavuga yuko u General de Brigade Bertin Gahungu nkuko mu myaka iheze ariwe yarajejwe kwambika ibara abantu ndetse no gukurikirana ibindi bikorwa vyabo bamwe mu butegetsi badashaka. Hari amakuru avuga yuko abitsa amabanga ateye ubwoba kubijanye n'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana. Nk'utwa iperereza mu gihugu hagati rero DDI akaba yaranakoreshejwe mu madosiye menshi. Bertin Gahungu ngabitsa amabanga menshi ku bakomeye uyu munsi mu gihugu c'u Burundi, kuko hari abamutinya n'abandi bakeneye kumwikiza. Amakuru ahari akavuga yuko benshi baribuka ko no mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni yagiye aragaruka ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana igihe bamubaza impamvu. Bunyoni yagiye kunyegera kandi igihe bari bagiye kumusaka ku muhaniwe wewe akavuga ko ico gihe atashaka gupfa nkuko General Adolphe Nshimirimana vyagenze, akaraswa n'abari bambaye umwambaro w'igisirikare murantunga umwambaro w'inzego z'umutekano, gusa bobo ntibagire ico bakorwa ko. Nkuko vyagiye biravugwa kandi urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana gushika n'uyu munsi nta muco warwo wari waboneka, gusa kandi amakuru arakavuga yuko rwari rufisemwe uruhara rukomeye cyane na bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tugaruke kuri vyinshi Bertin Gahungu abitse cyane kuri dosiye y'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ndetse n'abandi ba general bagiye baragandagurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikavugwa yuko vyagiye birakogwa n'abandi bari basangiye ubutegetsi hoba mu gisirikare mu iperereza ndetse no mu gipolisi. Bamwe bati reka tugaruke nanone kwigandagurwa ryabaye rya General Adolphe Nshimirimana. Igandagurwa ryiwe ryabaye ku munsi w'Imana hari kwigenekerezo ya 2 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015. Ico gitondo hari bitutwa n'akabeho mu gisagara ca Bujumbura wame ngo imvura havigwa, ariko nta nima ryakorotse. Igihe c'isaha 2:20 z'igitondo niho imodoka camionette double cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Boulevard du 28 Novembre. Imodoka yajiruka cyane igeza aho ihurira n'iryo bita Avenue Mwambutsa, imbere nk'ihagarara kugira icikata idugane ibarabara RN1 rija ku kirabo iwabo w'abantu. Muri iyo modoka rero General Adolphe Nshimirimana yari yicaye imbere iruhande y'umushoferi umupolisi yitwa Sanford. Inyuma mu modoka hari hicaye abapolisi bane bacungera ubuzima bwa General Adolphe Nshimirimana. Ako kanya nyene nk'isaha 2:25 niho hacaza yindi modoka camionette yera na yimanukana barabara RN1 ikirazibira imwe irimwo General Nshimirimana. Ikinyamakuru Iwacu kikavuga ko iyo modoka irimwo abasirikare batandatu bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu w'ico gihe Moise Petero Nkurunziza. Abo basirikare bari bafise ibikoho binini birimwo lancer roquette na mitrailleuse. Mukanya isase barateye roquette ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere ya kabine medicale Cesar bangikanywe n'ibitaro rwa Karidi. Bacabungikanya roquette ya kabiri iyo ikubita ya modoka ireruye General Adolphe Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi.
imodoka icirahagarara umushoferi aba aracikanya ku kanya nyene. General Adolphe Nshimirimana nk'ingwanyi yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise Kalashnikov mu minwe agaragaza kwigwanira ariko ntivyakunze kuko amasasi yamugemye mu mutima acaratemba mu ikaburimbo. Umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa Ciza nawe yasandavye ako kanya nyene abandi barakomereka. Hafi yaho hariho ibiro vya Regideso umupolisi hararira ava yarasa maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga ariko bagenda babonye ko General Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Umupolisi rero ngo ni nawe wa mbere yashitse ku modoka ya General Adolphe Nshimirimana atora ibiziga arabifuka n'ikoti z'imvura yasanze muri iyo modoka. Ni igitero ngo cyamaze nk'iminota 5 gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazangabo ya mbere yatinywe mu Burundi. Inkuru iraheza ikwira Uburundi bwose n'amakungu. Iriganagurwa ryari ryateguwe bikomeye cyane ko kuva isaha imwe y'igitondo ibarabara rya Boulevard du 28 Novembre be na RN rimwe kuri Gare du Nord yariko abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu bipanze nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Imbere yuko imodoka ya General Adolphe Nshimirimana hagera abo basirikare barigije abanyagihugu n'imiduga nk'uko bigenda nyene umukuru w'igihugu agira arengane. Biboneka kandi ko abantu basirikare bari bafise amakuru y'ingene umwanya wa Adolphe Nshimirimana wari utunganijwe ico gitondo kandi ko bari bafise ababacungiye kuva iyo yazananye. Kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu Nshimirimana yajeruka cyane ico gitondo nk'uko hoba hari ahantu yari hihutiye kuja. Hari amakuru tudashobora kwemeza avuga ko yarazi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu ko yoba kandi yari yaciwe abo abantu kwitunganya akaca aja ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ivyo ni vyiza ko naco cotohorwa. Muti rero ni bande bateguye bongera barategeka icwa rya General Adolphe Nshimirimana. Iki kibazo kiragoye cyane kuko nubundi ngo bimwe mu vyo General de Brigade Bertin Gahunga arimwo arazira muri kano kanya niki kibazo coba kirimwo kuko aza amazina yabateguye iriganagurwa ry'uyu yari intwazanga bikomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rw'umutekano. Kuko ngo Nshimirimana yari afise abansi benshi rwose haba mu butegetsi haba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kambere no mu makungu. Bwa mbere batavuga rumwe n'ubutegetsi bafata Adolphe Nshimirimana nk'umwansi wabo rutura narirya yavugwa mu igandagurwa ry'abatari bake muri bo batavuga rumwe n'ubutegetsi hari harimo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na General Adolphe Nshimirimana muri FDD. General Nshimirimana yanafatwa kandi nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Abo rero ngo barashobora kwiyumvira kumwica ariko biragoye ko bari gushobora gukora ico gikorwa uko cagenze badafashijwe n'abandi bakomeye mu butegetsi. Umugwi wa kabiri washobora kwifuza urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana nabatwara iperereza kubera Adolphe naho ataragitwara SNL ibibazo bikomeye vy'iperereza yarabigumanye kandi agumana abamuha makuru. Givyo rero byarashobora gutera ishari rikomeye abamusubire narirya bari muri bamwe bandika basaba ko akugwa. Politike ngiragoye n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe kuko Adolphe Nshimirimana niwe muntu wenyene yashobora gutera igitsure umukuru w'igihugu w'ico gihe bikaba binazwi ingene yaragaragaje kumwikura ko arimo no kumupfunga ariko bikamunanira. Bimwe mu bihuha vyakwiragiye ico gihe nuko umuhisi Adolphe Nshimirimana yo bari yarasavye ko mukenyezi wiwe yorongora inama nshinga amateka. Ico ni cigeze cemezwa canke ngo kibeshuzwe. Kibaye ari co coshobora gutera ubwoba utwara igihugu mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye asubirirwa n'umukuru w'inama nshinga amateka. Nkuko rero amakuru ahari abivuga uyu umwe mu bakomeye cyane yaratwibiye akabanga ko General Bertin Gahunga bisa amabanga ateye ubwoba kubijanye n'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana. Rero nk'atwaye pereza mu gihugu hagati akaba yaranakoreshejwe mu madosiye menshi. Bertin Gahunga akaba abitsa amabanga menshi ku bakomeye uyu munsi. Rero ngo benshi mu bakomeye bifuza kumwikura ko bamwe baramutinya abandi nabo bakaba bashaka kumwikiza kugira ngo bibandandize bimwe mu bikorwa byabo vya politike atacamira nk'uko amakuru adushikira abivuga. Muti mu Burundi rero tubananize ku bindi biriko biravugwa. Muti mu Burundi umuyaga nkuba sezere ihenagurika ry'inkingi z'insinga z'umuyaga nkuba.
Uruganda Musumba Electric Poles and Accessories rukomoka ku runani Musumba Holding ruriko rurakora hano mu Burundi inkingi zitwara insinga z'umuyaga nkuba zikozwe mu bikoresho kama ari vy'umusenyi, urucekeri, ivyuma vya beto bikoregwa ngaha mu Burundi hamwe n'ibindi bikoresho bita umuyaga bitwara umuyaga nkuba ari vyo accessoires. Muti uruganda Musumba Steel Electric Poles and Accessories rwoba ruherereye hehe? Urwo ruganda rukaba ruherereye muri commune Ntahangwa muri zone Mutimbuzi umutumba wa Maramvya transversale ya gatatu uvuye ku ibarabara rikuru inomero 5 rija mu Cibitoke ca Rugombo. Mutereri icimviro co gukora izo nkingi coba caravutse gute mu gihe no muri no minsi mu gihugu hagenda haribonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba mu buryo ubutumvikana. Nkuko amakuru adushikira bivuga, Nzitunga Thierry umuyobozi w'uruganda Musumba Electric Poles and Accessories agira ati ico gisata c'umuyaga nkuba twabonye kiri mwibazo vyinshi biva ku nkingi z'ibiti mukaba musanzwe muzi ko mu Burundi dufise ibiti bike na leta ikaba yamihimiriza gutera ibiti, tukibaza tuti ese tuzokwama duca ibiti gushika ryari? Nico gituma twimvira ikindi gikoresho twohingura kigasubirira izo nkingi z'ibiti. Ikindi naco nkuko uwo muyobozi abandanya bisigura ngo basanze izindi nkingi z'ivyuma poto metallique ziva hanze zikenera amafaranga mva makungu, nayo ibi igihugu kikaba kiyakenera mu bindi bintu vyinshi. Uti dusanga rero izo nkingi zikozwe mu bikoresho kama zikwiye kubinyisha kuri ico kibazo c'amafaranga mva makungu. Ngaha rero aho icimviro co guhingura inkingi zikozwe mu isima canke mu bikoresho kama cazananye, aho muri Musumba Steel utwaciye dushira ico gisata gihingura inkingi zikozwe mu bikoresho kama zishobora gutwara insinga z'umuyaga nkuba. Uwo muyobozi akamenyesha ko kugera uno munsi urwo ruganda ruramaze guhingura inkingi zirenga 1000 hamwe n'umuhora wababa ikilometero umaze kubakwa n'izo nkingi. Uwo muhora ukabuva kuri BTC iruhande y'ikivuko ca Bujumbura gushika hari ivyuma bikwega amazi ava muri Tanganyika akaja mu gisagara ca Bujumbura, ngo bakaba rero barawukoranye na Regideso. N'abandi bantu usanga bafise amahinguriro bakenera imihora mito mito kugira bashobore gushinga amatransformateur yabo, ngo bahora bagura inkingi z'ivyuma ariko ubu ngo bikora kuri izo nkingi za Musumba Electric Poles and Accessories kubera ubukomezi bwazo n'igiciro kiri hasi nkuko Nzitunganya abandanya abisigura. Muti akabiri yakurwo ruganda rero nakahe? Nzitunga Thierry akamenyesha ko muri uwo mugambi nyene baciye bazana ubundi buhinga bushasha mu kubaka imihora, ngo vyari bigoye kubijanye no kwimba ibinogo aho bashinga inkingi kuko ngo abantu batatu basanga ikinogo kimwe bacimba iminsi 2 canke umunsi n'igice, ariko kubera imashini bazanye ikinogo ngo icimba hagati y'iminota 10 na 15 kandi kikaba gifise uburebure buhuye n'inkingi baba bashaka gushinga. Akavuga ko ubwo buhinga butuma amasanganya ku bakozi b'amake haba mu gutera izo nkingi haba mu kuzishinga ndetse niyo baba bariko barakora ibikorwa bitandukanye nko mu gushira kinsinga hejuru kwizo nkingi nyene. Izo mashini ngo zirafise kandi aho bahagarara mu gukora ivyo bikorwa mu gihe bahora bakoresha ingazi canke amagrimpete. Akarusho kizo nkingi zitwara insinga z'umuyaga nkuba zikorwa na Musumba Steel Electric Poles and Accessories ngo gashimikiye ubwa mbere ku kiguzi kiri hasi ugereranije n'ikiguzi c'inkingi y'icuma, kuko usanga inkingi y'icuma igurwa amafaranga yigwije kandi canke 5 ku mafaranga y'inkingi ikozwe muri beto arme ihingurwa na Musumba. Akarusho ka kabiri kandi ngizo nkingi ngo ziranyaruka kuboneka kuko izindi zifata igihe kirekire kubera ziva mu bihugu vy'Ubushinwa, Ubuhindi canke mu gihugu ca Turukiya. Akarusho ka gatatu ngo ni inkingi zikomeye kubera uburyo zakuzwemwo butuma ziramba kuko ziramara imyaka iri hagati ya 50 ndetse na 70 zishinze neza. Muti hoba hari intambamyi zihanze urwo ruganda nkuko bitangazwa na Nzitunga Thierry abivuga, intambamyi ntizibuze. Icambere bakenera umuyaga nkuba wamaho, barakenera ibitoro, barakenera amafaranga mva makungu kuko akenegwa ibikoresho bimwe bimwe biva hanze. Mu ntumbero rero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 biteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, umuyobozi w'urwo ruganda Nzitunga Thierry asaba amashirahamwe ya leta ko yofata mu mugongo iryo shira hamwe.
abantu bamenye ko izo nkingi zikomeye kandi zizimbutse maze bijukire kuzikoresha. Ngo ni naho n'ayandi mashyirahamwe yo muri Tanzania no muri Congo azobona ko izi nkingi z'i Burundi ari nziza cyane, nabo bazihurumbire ya mafaranga mvamakungu igihugu gikeneye ashobore kuboneka. Umuyobozi mukuru wa Musumba Steel Electric Poles and Accessories arashimira leta kuba ibandanya kubashigikira mu mugambi wo gukoresha inkingi zikozwe mu buryo kama cyane mu isima, umusenyi n'urucekeri vyaha mu Burundi. Amashiramwe kora ibikorwa vyo gutuma tumanaka amakuru nayo ngo yotahora kuri izo nkingi zikomeye kandi zizimbutse maze akijukira kuzikoresha. Kuronka akazi rero muri urwo ruganda ngo bibagejeje ku ntambwe ishimishije bamwe mu bakozi bakoramwo, kuko nka Nindagiye Etienne akoresha imashini iterura ikongera ikimba ibinogo bashingamwo inkingi zitwara insinga z'umuyaga nko bavuga ko ubumenyi mu kazi bwiyongereye ndetse n'umushahara hembwa ngo uramufasha kwiyungunganya no gutunga umuryango atangorane. Ngubu aroroye inkoko zitari nke kandi akabikesha akazi yaronse muri Musumba Steel Electric Poles and Accessories. Nubwo biruko kandi barasaba indongozi z'iryo shiramwe ko ugo ruganda go kwaguka rugahakaza abandi rukava ku bakozi 70 rugashika ku 300 ngivyoba inyungu ku gihugu no kubene gihugu bazoba baronse akazi. Ndashimiye Omari umufundi akorera kw'iyo mashini nawe arashima ko iyo mashini bafasha gukora akazi kenshi mu mwanya muto. Nawe ati kuba nararonse akazi muri urwo ruganda biramfasha mu kwiyungunganya. Akavuga ko agaze ku bworozi bw'impene, nayo ngo uburamutse agwaye canke agize isanganya ishiramwe riramuvuza kuko risanzwe ribarihirira mu runani rwo kuvuzanya bita Mutuelle de Santé. Ubwa Kwizera Audrey nawe ngo gukorera muri urwo ruganda nakunguko kuko vyamufashije kugura ikonteri y'amatara kugira asahirize abavyeyi, ngo rero arafasha no kubafungurira nari ryataraje kubaka ugwiwe. N'ubumenyi ngo bwariyongereye mu kazi ka misi yose afatiye ku buhinga bwo gusuka ivyuma nkuko bibandanya bivugwa ndetse nawe avyisigurira. Muti rero urwo ruganda rukaba kandi runasanzwe rufise ikibanza bapimira mu laboratoire ko inkingi bakoze itagera kanenge kwije ibisabwa zimara ikiringo kiri hagati y'imisi 21 ndetse n'iminsi 28 imbere yuko bazishora bagaca bazana imwe mw'ico kibanza kugira bakore ibipimo vyemeza ko izo nkingi zifise ubukomezi baba bashaka bivanye n'ivyo iyo nkingi izokora, nkuko bisigurwa na Nzitunga Thierry umuyobozi kandi avuga ko bakorana n'ikigo Oba kugira bashobore gukora bisunze ibipimo vyizewe mu vyo kuvanga isima, umusenyi canke urucekeri. Rero amakuru yaragazwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.